Ndabaramukije mwese bakunze ibiganiro vya Heart TV ndabahaye n'ikaze muri ano makuru yaranze indwi twaraye turangije. Ishirahamwe Youth with a Mission YWAM yarahimbaje isabukuru y'imyaka 10 hari ku musi wa gatatu w'indwi twaraye turangije. Muri ndwi twaraye turangije kandi abanyeshuri bagera ku majana 988 bo kuri kaminuza y'umwizero wa Afrika nibo baronkejwe impamya bushobozi urongo iryo shure agashima Imana ku ntambwe baraye bateye. Izi ngingo nkuru zigiza no makuru mu mwanya nidonido. Nonge kuba ikaze murano makuru. Ishirahamwe Youth with a Mission YWAM yarahimbaje kuri uyu wa gatatu itigenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023 isabukuru y'imyaka 10 rimaze rikora mu Burundi. Jagen Nzunguri arongoye iryo shirahamwe arashima Imana kubwizigirwa bwayo. Inkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mwongere. Ivyo birori vyatangure kugendera ibikorwa bitandukanye iryo shirahamwe ririko rirarangura. Mwijambo rya Jagen Nzunguri arongoye iryo shirahamwe mu Burundi yashikirije ko bashimira Imana yabashoboje gukora ibikorwa byo kwimenyekanisha no kubwizigirwa bwayo. Kuno munsi uri hejuru twatewe iteka dasanzwe aho twaramutse kwigina imyaka 10 uyu muryango wawayo mu Burundi umaze ubayeho urangura ibikorwa byabo bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyerekwa ry'uyu muryango twese aho dukorera mu bihugu bitandukanye ni ukumenya Imana no kuyimenyekanisha. Turashimira Imana rero ko yabashe kudufasha muri kino gihe cyose tumaze turakora ibikorwa byayo hano mu kuyimenyekanisha. Iyi myaka 10 yabaye imyaka yo kuririmba no kwirimbura, yabaye imyaka yo kwizera, yo kwakira ibitangaza, imyaka 10 y'imibabaro, ukwitanga uburuhe bwinshi, imyaka 10 yo kubona ukwizigirwa kw'Imana. Si jewe sibo niyo yatumye ibi vyose bikunda. Umushikiranganje Imelda Sabushimike ajejwe agateka kazina muntu no gufatana mu nda yashikirije ko bashimira YWAM Burundi ku bikorwa vyunganira leta bariko barakora. Fashe kano kanya ubwa mbere kugira ngo mbanze ndabaramutse bifuriza amahoro y'Imana mushobora byose kuko atawundi atanga amahoro atari Yesu Kristo. Kuri rino gerekerezo rya mbere ruhuhuma umwaka wa 2023 niteka ntangere kubona mwaduteye iteka mu kudutumira kugira ngo twifatanye namwe mu guhimbaza imyaka 10 ishirahamwe Youth with a Mission Burundi iriko rirarangura ibikorwa ngaha mu gihugu cacu mu ntara ya Bujumbura muri commune Kabezi. Si agaseseshwa muriko hariho ibitari bike muriko murafasha mu gihugu cacu mu ntumbero yo kunganira leta y'u Burundi. Niyo mpamvu banje gusaba mwebwe mwese muri hano mufashe dukomera amashi abarongoye rino shirahamwe mu kubashimira. Uwaserukiye abashitsi bavuye mu Bwongereza no muri leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko Imana yonyene ari ishobora gukora ibikorwa nk'ivyo kandi ko batewe intege n'ibikorwa biriko birakoreka mu Burundi. Amahoro. Okay. It is a real honor and a pleasure to be here in Burundi. Ndatewe iteka kandi ndanezerejwe no kuba hano mu Burundi. And we are here. Turi hano kugira ngo duhimbaze ariko kandi dutere intege Jagen na Rusi n'abandi bose bakora muri YWAM. Kandi turabashigikiye natwe turatazira Imana turahimbaje Imana kuko niyo yonyene ishoboye gukora ibintu nka bene. Ivyo birori kabaye akaryo ko gushimira abitanze mu bikorwa vya YWAM Burundi bikaba byasozerewe mu kanyamuneza. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mwongere. Abanyeshuri bagera ku majana 988 bo kuri kaminuza yitiriwe umwizero wa Afrika nibo baronkejwe impamya bushobozi ku munsi wa gatanu. Umuyobozi w'ishure Victor Barantota arashimira Imana ku ntambwe bateye. Inkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Abanyeshuri bagera ku majana 988 nibo baronkejwe impapuro z'umutsindo muri kaminuza y'umwizero wa Afrika. Ivyo birori
bikaba vyatangujwe n'urugendo rw'abanyeshuri bise procession mu gifaransa. Umuyobozi w'ishuri Victor Barantota mu ijambo yashikirije yakiriye abatumire ashimira Imana yongera ashimira by'umwihariko abanyecubahiro baje kubatera iteka. Atangaza ku mugaragaro iyugururwa ry'umwaka mushasha wa 2023 ushira umwaka wa 2024 hamwe n'itangwa ry'impapuro z'umutsindo ku mugaragaro. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Victor Barantota umuyobozi wa kaminuza y'umwizero wa Afrika yahaye ubutumwa ku banyeshuri ko batoba ibibazo ahubwo ko botorera inyishu y'ibibazo. Ubutumwa tubatekereye nubwo twama dutekerera abanyeshuri bacu ndetse tuba habwo butumwa bakiri no mu ishuri batararangiza ko bagenda iyo bagiye bagafasha gutora umuti canke inyishu y'ibibazo bihanze Afrika, ibibazo bibahanze ibihugu byabo. Murabizi yuko dufise ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'amagara, ingwara mu bice bitandukanye, ibibazo by'ubutungane, ibibazo by'intwari bereye, ibibazo byo kurya ruswa n'ibiki byose. Ibyo bibazo rero tubabwira yuko badakwiye kujya kuba nabo ikibazo muri byo, ahubwo ko bakwiye kuba baja gutora inyishu, abaja gutora umuti w'ivyo bibazo, kanatsinda nico tubigisha kuva bagitanguye kuba abanyeshuri bacu. Musenyeri w'ishengero Methodiste Libre Deocratias Shimiyimana yakeje abaronse izo mpapuro z'umutsindo yongera abatekerera impanuro zo kutarondera inzira ya hafi hubwo gukovya mu gukora kudahagarika aho bageze bakabandanya amashuri yisununuye kurusha. Umushikiranganje w'ugwaruka akongera akaba umuyobozi wa Embelea Initiative Methodiste Libre pour l'Espoir d'Afrique akaba yavuze ko igitigiri ciyongera c'abanyeshuri ari icemezo c'uko iyo kaminuza y'umwizero wa Afrika ari kirumara. La demande de plus en plus croissante que l'Université Espoir d'Afrique connaît aujourd'hui est une preuve tangible d'une évolution de l'institution qui ne se justifie que par la solidité des principes sur lesquels reposent les enseignements dispensés. Uwaserukiye abanyeshuri nawe akaba yashimiye Imana ko yabazigamye gushika uyu munsi yongera ashimira abatumire akeza n'abanyeshuri kuba biteye iteka bakanalitera abavyeyi. Muri ivyo birori herekanywe kandi isanamu y'ivuriro Van Norman yakozwe n'abanyeshuri bo mu gisata ca Génie Civil. Haciye haba n'umwanya wo gushikiriza impapuro z'umutsindo ku banyeshuri. Ibirori bikaba byarangiye n'isengesho ryo kurangiza aho biboneka ko ari umunsi w'umunezero ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye yo muri kaminuza y'umwizero wa Afrika. Ndagushimire Nondri Bukuru. Abakristo ngo bakwiye kwiga no kwimenyereza uko bakwiye gukoresha amafaranga n'ingene boyagwiza. Bishikirizwa na Ezekiel Hatungimana umumenyereza mu gukoresha no kugwiza amafaranga. Uwasanzwe arongoye ishirahamwe Pesa Yetu anavuga kandi ko kugwiza amafaranga bifise inyungu ku mukristo tumutegabiri. Kwanza kudakoresha amafaranga neza ni n'icaha. Kuko haba hari nk'ubugungu bwa mbere igihe maze gutahura ko ibyo ufise byose ari ivy'Imana. Umunsi ntahura iryo jambo nkabona ko amafaranga yose mfise ari Imana. Naciye mpindura uko ndayakoresha. Ndayakoresha ndahashe mu Imana icubahiro. Kuyagwiza biri muri kamere k'Imana. Kugwiza. Nimba no munsi 100,000 gacha ndabikoresha nkabigwiza. Nkabitangamo akazi mbega se nkore Imana. Inyungu ya mbere hari nuko umuryango wacu nkande hantu y'amafaranga tuza kuronka bya bintu tukeneye. Hame kindi na bya bintu twarifuje muri kazoza tuzobishikako. Tuza kubaho umuryango mu buzima bwiza, ubuzima bwose ibice byose bigize ubuzima bumeze neza. Hame kindi nuko dufite amafaranga Imana irayakoresha mu guhezagira abandi mu kwagura ikuba cayo. Harimo no turusho twinshi kandi karusho gakomeye ko rutanga Nicole ibi katora koyoko ko nimba tuko ari televiziyo musi hari nuko hariho CNC nuko hari amatara nuko hari ibintu byose ko biraba kuvuga ngo najya Kole hame kirushirije
hari abazoharonkera akazi rero ntegerera abakirisu bavumbure abakirisu bazana ubuzi bagira amasosiyete bagira ama entreprise batanga ubuzi batereye muri no ruganda kuko umuntu wese agira ico akoze n'ico afungura biro bizoba bitumwe n'iki bitumwe n'umukirisu atahuye yuko amafaranga yose fisi n'ibyo ntunze byose ni ivy'Imana kuyabwiza no kuyakoresha neza no guhesha Imana icubahiro kubera niyo yayampaye. Nina hano duce dusozera amakuru twari twabateguriye ndabakengurukire mwebwe mwese mwari mweteza abiri ubuntu bw'Imana bubane namwe.